ariko ndibuka ko umunsi wa mbere hari abatama b'ishengero bakuze baje basanga ku rushengero barambwira ngo ninugare kubera ngo ubuvugishwa bwarangiranye n'igihe ca Kristo Yesu. Hama mpwemu yararururuka sanga ntangwe kubabwira ivyabo, ariko n'ubundi baravuga ati ni wugare. Haciye igihe nisanga muri prison, bambwiye ngo ivyo bintu tugereza kubihagarika, vyanka vyakunda vuga ubutumwa bwiza nk'uko abandi bose bavuga ubutumwa bwiza. Bereka abantu ico gihe bagize amakenga kubijanye n'ubwenegihugu n'inyandiko zanyu. Bagize amakenga kubera iyo duturuka mu Kirundo n'amazina yanjye. Yes, ndakuramukije umukozi w'Imana Prophet Modeste. Aze turabaramukije, Imana yamuje baduhe umugisha. Umeze neza cyane. Turakoshema. No mwaka twovuga ko ari nk'umwaka wikanguka cyane cyane kubikorane, mubibona gute bivanye n'indi myaka ko magiye murabona ibintu? Ubutumwa bwiza aho bugeze nyene Imana imyashamo ukuboko cyane ego mu gihugu, kandi turashima Imana. Bitwereka iki ku gihugu cyacu? Bitwereka iterambere, kuko iyo ivuga butumwa bugira itaratera imbere n'igihugu ntigitera imbere. Za gufatira ku bihugu byinshi byagiye bitera imbere, habanza guhaguruka umukozi w'Imana. Mu gihe cy'iwanyu mugitangura umurimo, novuga kujijuka cyane kwitabira umurimo w'Imana nko muri iki gihe byari bihari? Vyari bihari, ariko bakunda urukuba gwera gusumba urukuba gwirabura, kandi aza kuvuga ati ntibakunda ivyabo nkuko babikunda. Zahe ngorane mwaciyemwo isi ya mbere mugitangura ubuvugishwa? Reka tubivuge uko vyarabaye nta kibazo. Ni naye ikomeye cyane, kuko ndibuka ko nari mu ba mbere biyemeje gukora nk'abavugishwa. Si kuvuga ko batavugishwa, baravugishwa, ariko ufata titre yitwa ngo Prophet, umuvyeyi yanyise Apotre Leopold Sabimana, ivyari vyoroshe canke kuvuga ngo urarekuye ubuhanuzi. Zari intambara, gushika yaho nyene iyo ntambara ishikana kuja muri mission. Ndavuga ngo ni mission kubera ko nigiyemo vyinshi kandi nabivugemo ubutumwa bwinshi. Ariko ndibuka ko umunsi wa mbere hari abatama b'ishengero bakuze baje basanga ku rushengero barambwira ngo ninugare kubera ngo ubuvugishwa bwarangiranye n'igihe ca Kristo Yesu. Ariko ngira Imana barampa umwanya, Imana yo mujuru bahezagire, turaganira dufatiye kuri Bibiliya. Ndababaza ati none Yesu wenyene ko yavuze ngo tuzovugishwa, abasore tuzovugishwa batama barote, iyo Bibiliya tuyitabure? Hano ko Paulo yavuze ngo ingabire mukwiye kwipfuza niyo buvugishwa, iyo ngabire tuyitabure? Ndababwira ati birabaho. Hama mpwemu yararururuka sanga ntangwe kubabwira ivyabo, ariko n'ubundi baravuga ati ni wugare. Haciye igihe nisanga muri prison, bambwiye ngo ivyo bintu tugereza kubihagarika, vyanka vyakunda vuga ubutumwa bwiza nk'uko abandi bose bavuga ubutumwa bwiza. Ndisanga muri peji indwi zigera kuri 2 batesta koko ndumuvugishwa, atakindi kintu, batesta koko ndumuvugishwa. Umunsi umwe abantu barabizo mu rushengero bari bahari,
haba insida imwe imfunguruzo z'agasho zirataka. Nangije ndababwiye ati genda muzirabe mu kirato kwa kanaka. Bagiye ndibuka umuntu ico gihe atwara yaciye avuga ati vya bidayimoni vya Modeste birazanye imfunguruzo. Ariko Imana ya Modeste irazanye imfunguruzo. Means that le prophétique irabaho. Le prophétique irabaho neza cyane. Ko jewe nkanje niyo ngendera mu gusa. Ngendera muri le prophétique. Mbayeho kuri le prophétique. Sinzi ukuntu nabivuga ariko buvugishwa burabaho. Buvugishwa burakora. Buvugishwa n'ubuzima. Kandi epfa kuyibagiza nino si yarimwe muri le prophétique. Yarimwe kubw'ijambo. Ni kiza guhindura le prophétique. Rero ndababwira ati mwari muzi ko ubu apostle, ubu pasteri, kuba umu evangeliste, bishop, reverend pasteur n'ibindi byaje mu nyuma ya le prophétique. Parce que ibindi byose kera ntivyabaho ariko abahanuzi barabaho. Kandi nta na hamwe herekana muri Bibiliya yuko ubuhanuzi bwahagaze. Imana iracavugana n'abantu bayo gushika n'ubu. Wowe utavyemera zose duhure ku rushengero urabiko bitabaho. So muri kiya gihe waba wiyumva gute? Mbega ku bantu rusanzwe urongoye mu rusengero n'ishengero bakwakira gute? Yumva ama comments ameze gute kuri wewe? Comment zari nyinshi. N'urushengero rwakoze mu buryo bwihuse cyane. Ndavyibuka kubera ko mu kwezi kumwe twari 325 yongera ko bari basanzwe bahari. Oya, natangurije muri zero. Tanguriye muri zero ata muntu numwe. Je naravugije ivyuma gusa. Mvugije ivyuma abantu 5 baraza bambere umunsi wa mbere. Ndavyibuka kubera ko ukuntu jewe natanguye umurimo biratandukanye n'ivyo abandi bantu. Kubera sinja gutangura umurimo ushizemo ubwenge bwanje. Jewe ntangura umurimo aruko mbanje kuvugana n'Imana. Ikambwira ukuntu ndabishorera, ukuntu ndabitwara. Imana yarambwiye ngo haguruka comme un prophète. Kandi ntuzusubire kuza mu rushengero. Wewe ubu ugiye gushumba ishengero. Hebwate okay. Jewe ndafise umuvyeyi amvyara ndarindira mpaka mbarire. Umunsi umwe haraciye nk'amezi 2 mu rushengero. Apostle muvyeyi w'impwemu Apotre Léopold Sabimana arambwiye ati naraye ndarota mbona woja gutangura ishengero. Kandi guhera uyu munsi sindagukeneye nga genda Imana izobana nawe. Nta mafaranga afise ariko ugende Imana yanje nkorera izobana nawe. Uwo yabimbwiye si umuzungu, si umunigeria nk'uko abantu bavuga. Cava ngo abo ni baba Nigeria, abo ni baba oya. N'umurundi ni mu Gasekebuye. Ndamubwira ati okay, nari nase kugenda utambariye. Hingibi biranditse muri agenda. Ego ndagenda ndatangwa. Arambwira ati hagera abashaka kuguherekeza. Ndamubwira ati Imana yambuje ntagiye n'umwe azoza. Abo turavukana jingiye gukora umurimo w'Imana. Abanje bakunzira barahari. Ndavyibuka ico gihe mama yari yambwiye ngende kurangura mu Bushinwa. Yampaye amafaranga kugira ntangure kudandaza. Nari mpejeje universite. Ayo mafaranga yaciye ngenda cyane. Ndavuga ati none Imana yo ntiyambwiye izobana nanje amafaranga azogaruka. Kanje gukiza imitima y'abantu. Rero dutangura hano munsi y'igiti. Ndafata ahantu Imana yambwiye ndagenda ndestara ivyuma, turavuza ivyuma.
ahantu mu Kibenga ndavuza ivyuma mbona abantu baraje barenganye sinzi no kuririmba sinzi no kuvuza n'ikintu na kimwe ariko nyene nkavuza nyene za ndirimbo twese bisanzwe tuzi narakubonye we mana narakubonye we mana narabonye ukuboko kwawe narakubonye uri mana abantu ngira Imana baraza umurimo nuko watanguye ego kandi Imana yacari kumwe natwe Imana cajana natwe nubwo turayibona nibihe bintu by'ingenzi mwigiye muri ico gihe Imana ishaka guhagurutsa umuntu itateguye buriya ibintu byose umuntu agendera akavyiga ava y'umuhamagara nta musoda washaka kurungika ku rugamba ataraheza se nibaza ko ukwizera je nakwigishijwe ndi umwana muto nagenda kwiga mu buzima bwanje ukwiheba nkwizera Imana navyo nyene nagenda vyiga mu buzima bwanje nagenda vyiga buke ego tugenda twongerereza sero y'abantu baturi imbere n'abandi baduca iruhande ariko icambere urumva umuntu atwara mu murimo w'Imana no kwizera cimbana yamubwiye ivyo navyo nagenda vyiga ndi umwana muto kubera abantu ico gihe bagize amakenga ku bijanye n'ubwene gihugu n'inyandiko zanyu muri mwebwe mwosobanura gute ico kibazo bagize amakenga kubera iyo duturuka mu Kirundo n'amazina yanje usanga kuko hari abarundi benshi usanga batwita bandayisenga bamunezera baniyo nkuru okay ubizi ko uri umurundi naso na nyoko ari abarundi wavyakira gute bakora kwitira ikindi gihugu atari cyo wawe ivyo deja vyagiye gushika ndabizi ego ushaka kubaza abantu mu rushengero cyabaza kubitamo commentaire narababwiye ati hagira hazi igihuse namaze amezi 3 nigisha bwo bambwira ngo nimo ndaraga bambwira uri muraraga uri kuri sema ndavuga ati hari kimana yambwiye uyu mwaka ntushobora guhera bino bintu bitabaye kandi ninagenda nzogaruka itariki 13 z'ukwindwi ivyo nawe gusa sinarinze umwaka no kuri Facebook yanje iyo post iriko kera ntaranava ngaho yego ko nzova ngaha nkagenda nkagaruka itariki 13 ni gute mutandukanye umuntu akoresha izina ry'Imana kugira ngo aronke amahera canke icubahiro n'ububasha mu by'ukuri icubahiro nta umuntu umwe atagikeneye je ndi direct amafaranga nta muntu umwe atekereye ariko none amafaranga aje mu nzira nziza hama kwico kintu kubera ko ntari umucamanza Yesu yaravuze mbega wowe uca urubanza urinde wewe uca urubanza wiyitande ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abavuga ubutumwa bwiza kubw'inyungu zabo abandi nabo bakabuvuga kubwo ubwirasi bwabo abandi nabo bakabivuga kubw'ishari n'abandi bavuga kubw'ubugwaneza abo bose rero Bibiliya ni barafi jasinde umucamanza nicyo gituma je nta gihe na kimwe ashobora gukonta umuntu yavuze ko ari umukozi w'Imana tutari kumwe sofu turi kumwe niho ushobora kumwereka ati ibi bintu ibi wavuze ibi bintu ibi birakwerekana ko utari umukozi w'Imana urabiheba mugabo bari impanuro umva ko ndamuhaye impanuro so nizaho ingingo mukoresha kugira ngo mutandukanye ubutumwa bw'Imana n'ivyiyumviro by'umuntu ku giti ciwe Bible irahari nico nakubwiye ariko jewe naho noyibona sindi umucamanza wavyo Yesu yaravuze ngo bereke bikurane umunsi w'igesa tuzotandukanya urwafi n'ururo kandi abo bose babikora bamenye ko urubanza rubarindiriye mu by'ukuri sinokubesha Imana irahari kandi na Satani arahari Yesu kandi nawe arahari Yesu azoca urubanza azokwakira biwe kandi na Satani nawe nyene bazomucira urubanza nabiwe abantu benshi barashaka kumenya aho ibikorwa byanyu bigeze ubu nibiki muri ko murakora muri iki gihe
ibikorwa byacu bigeze ahantu heza. Turamaze hafi amezi indwi dukora. Turafise igikorane citwa birarangiye, It's Over Conference. So dufise n'ubu turafise conference yitwa It's Over, aho ducira imanza ibintu vyose bikarangira ku buzima bw'abantu. Igikorane buheze cyabereye mu Kamenge mu Nyabugete, ubu rero kikaba kizobera muri Musée Vivant. Murose akajya ko kuvugana n'abarundi bose muri iki gihe nubugahe butumwa bw'ingenzi ngo bahereza? Nababwira abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza bamwakire. Kabiri, abamwakiriye nabasaba kuguma bahagaze, kuko uwita ko ahagaze ngo yaramaze kugwa. Nababwira gushamwa inguvu nyinshi ahaguma bakijijwe kabisa. Bataramwakira nabo nababwira kumwakira, kubera ko ibitabo vyeranda bibiri vyose biremeza ko Yesu yavutse ata mugore n'umugabo bahuye. Mbese n'igitabo ca Judaism naco nyene kirabivuga ko azovuka, bo barabacamwiteze mugabo. Niyabo igitabo ca Yahaya kivyemera ko Yesu yavutse kuri Mariam wenyene ata mugabo abonetse, c'est-à-dire ko Kristo ari wazocira urubanza abantu kandi akwiye kwizego kandi ari Imana, kuko Imana ni mpwemu. Niyo Imana ari mpwemu kandi bakavuga yuko mpwemu ari we yaje kuri Mariam, ni gute utokwizera iyo Mana? Kene naco ico gitabo nyene ca Mariam muri Quran kiravuga ko Kristo ari wazoza gutora ishengero. Ni gihe kiriko kirakubuza kwakira no kwizera umuntu azoza gutora ishengero. Yes. So ico numva navuga twese twizere Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. So reka ndagushimire, nifuriza abantu kuza Rusizi no kuga surprise namufatiyeho mugambize neza kakayaga hari bon. So nifuriza n'abantu kuza muri shop Korane kugira ngo bashobore gutabaga. Itariki ni kuwa Mungu itariki 16 saa 3. Yes, abagwayi ingabire yanje murayizi, nta majambo ndabicisha. Nta majambo nzi kwicisha abantu. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Wowe ufise umuntu agwaye, ufise umuntu aboshwe, wewe ufise umuntu bashobora kuba barambitse ibintu mu izosi, ku maboko, ku maguru, uwo munsi n'umunsi wo kubona Imana. Ego, umunsi wo kubona Imana. Ndabigutuye ko ari umunsi wo kubona Imana no kubona ubwiza bwayo. Igikorane citwa birarangiye, It's Over. Nizera ko ubukene buri mu bantu buteroza guhera no buri mu gihugu. Iki gikorane nico umwaka uheze twakororeyemo $1. Turavuga ati $1 ritegereza gutibuka. Mugabo cyasanga abarundi ntibizera kandi ryarati baca barapinga, ryaratibutse gushika kuri 3 millions atari 4 millions bivuye kuri wime. N'ubu turaje. Ego, mugama commentaire barayakoze. So reka ndagushimira. Sawa. Imana igumugisha cyane. Ndabakunda ariko aho muri hose, kandi ndabipfuriza gukizwa no guhinduka. Ndabipfuriza iterambere mu mice yose, haba mu mwuka haba no mu mubiri.